ubugira kabiri amatongo aho azorimira rusorgo mugaca mubwira tuti ayo matongo arenga 2000 hectares rondera mu Burundi nta tuzoronka 2000 hectares mwe yashaka meme plus turamubwira tuti nkuko twavyanditse da l'appréciation du projet uzokorana tuzomobiliza les coopératives kubera zozo zirafise amatongo uwo mugambi nkuko nabivuze wasaba amafaranga ashika ku miliyoni 153 n'ibihumbi 510 vy'amadolari ayo mahera simake turabona yuko kuyamubiriza dukoresheje amaresurse y'iwacu turabona ko kitoroshe leta y'u Burundi yashaka gufata ingingo yuko irekipera le projet ikarekipera l'actif et le passif sosumo nkuko mubizi isanzwe ikorera kuri ico gitegwa c'igikaju mugabo ntifise capacité yo guproduiza umwimbu abene gihugu bashaka mbere tugira ko tunabashimira kuko twaramaze kubibona yuko mudufasha ibintu bitari bike na cyane cyane mu kudutorera amabwirizwa n'amategeko ameze neza na cyane cyane ibi bikorwa bya misi yose mudufasha mukanadukebura mu gihe mubonye ko bikenewe ibi rero biraduha intege kuko turabona yuko dushigikiwe kuko nkuko mubizi nk'iki gisata kijejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije ni gisata kitoroshe kuko ibidukikije birabangamiwe kuko abarundi bose mu gufungura dukoresha amakara no kuvuga ko duca ibiti imisi yose kandi tukaba tutabitera imisi yose nuvuga yuko rero ngaho kino gisata nticoroshe nico gituma dushima ko mutuba hafi mu kudufasha tugiye rero ku bibazo byabajijwe hari ikibazo ca mbere kivuga yuko twosigura ingene uwo mugambi wo kurima amasaka umeze nkuko benshi bagera bikurikirana uyu mugambi watanguye kera gose gushika uno munsi haciye imisi itari mike nico gituma iyo mugambi umaze imisi myinshi uco usanga kumbure n'abantu tudafise novuga inkuru zimwe novuga rero yuko umuzi w'iyi projet tuwusanga mu cegeranyo cakozwe n'abahinga bo mu mushikiranganji igihe bemeza uwo mugambi aho niho rero dusangamwo akanovera kavuga iyo projet ingene imeze n'icatumye iyo projet yemegwa munkundiye rero ndashobora gusoma extrait gatoyi mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo twumve ni kubera iki ubushikiranganje bwari bwayemeje iyi projet rero yaravuga iti il s'agit d'un projet de développement de la filière sorgho depuis l'intensification de la culture du sorgho à travers les coopératives jusqu'à la transformation par l'installation de l'usine pour la fabrication du sucre, la farine, l'éthanol bio, des aliments pour le bétail et du gaz pour la cuisson. Le sorgho est une plante multi-usage capable de produire simultanément des grains pour l'alimentation à partir de la panicule, du jus de sucre à partir de la tige pour produire du sirop ou de l'éthanol, des bagages et des feuilles vertes qui peuvent être utilisées comme fourrage pour les animaux. Subissera pour la gazéification ou la production d'éthanol ainsi que les fertilisants organiques. Iyo projet ari gutwara 173,510,000 $. Hama tumaze kuraba umugambi
hariho appréciation yabaye rero. Appréciation yavuga iti le projet de développement de la filière sorgho au Burundi qui passe par l'intensification de la production jusqu'à la transformation est un beau projet qui cadre bien avec la nouvelle politique agricole pour plusieurs raisons. Premièrement, le promoteur accepte de verser le montant du projet en devise à la BRB, à savoir 123 510 000 $. 2. Le projet installera des centres de rayonnement agricole. 3. Le projet travaillera avec les coopératives. 4. Le projet attaquera aussi les défis liés à la dégradation des sols, d'acidité des sols, d'irrigation ainsi que la production locale de biofertilisants. Le projet créera plusieurs emplois. Le projet garantit le marché de kurima car il installera l'usine pour transformer le sorgho. Le projet contribuera au développement de l'élevage car l'usine produira des bagages et des feuilles vertes qui peuvent être utilisées comme fourrage pour les animaux. Ainsi de suite. Pour toutes ces raisons, le projet de développement de la filière sorgho au Burundi est un projet d'intérêt communautaire et cadre bien avec les priorités du gouvernement. Le projet est de ce fait approuvé par le ministère. Aho mbere ico gihe nije nari ndongoye uwo mugwi w'abahinga wize iyi projet. Aho rero ngombye kugaruka kuri ico kugira ngo ntangera substance di projet kuko iyo abantu bariko barawusigura hari usanga bavuze byinshi. Turavye rero ivyo mvuze iyo extrait turabona yuko umugambi wari umeze neza gose na cyane cyane ko wemera yuko nayo mahera mva makungu aje ashikira muri BRB. Turabona yuko iyo projet iri aligné aux orientations z'igihugu. Hama rero tugaca twinjira rero mu ido nido ingene byari kugenda. Kiretse n'ivyo aho rero c'était le 30 juillet 2022. Ndabona rero yuko après ça twace tuvuga tuti twebwe au niveau technique turahejeje kandi umugambi turawemeje. Mugabo ko mututari utiye dans le montage financier reka tumurungike muri finance no muri BRB. Ndabona ngaha yararonse ikintu bita lettre de confort ya BRB signé le 18 novembre 2022. Aho bumvikanye ibintu bitari bike ingene ayo mahera yinjira ingene nawe ayakeneye azosohoka. Tumaze kubona rero urwandiko rwa BRB bakoranye n'abahinga ba ministère en charge de finance turavuze tuti techniquement nous avons approuvé, financièrement turabona yuko la BRB nayo ya approuvé tuti umugambi no gushigikira. Twinjire rero mu gisata rero cha execution du projet. Yashiye asaba rero amatongo amahegitare menshi avuga ati jewe nkeneye amatongo ari mu bwoko bubiri. Ubwoko bwa mbere amatongo yo kubakamwo amazu abahinga bazokoreramwo n'ama equipement tuzokoresha hazoshikira. Ubugira kabiri amatongo aho azorimira rosorgo. Mugaca mubwira tuti ayo matongo arenga 2000 hectares rondera mu Burundi nta tuzoronka. 2000 hectares mwe yashaka meme plus. Cha twamubwira tuti nkuko twavyanditse da l'appréciation du projet. Uzokorana tuzomobiliza les coopératives kubera zozo zirafise amatongo kandi yari ravyemeye. Mugaca avuga ati ivyo naravye ndavyemeye ati mugabo jewe ndakeneye intere yiwanje aho nshobora kwesherona la production uko nshaka nkarima gatatu kuko nzoshiramwe amazi shiremwe amamashini ati kuko ibya bene gihugu nivyo nzobirindira ati mugabo ndakeneye aho maîtriser la production. Niho rero yavuga ati mundo nkeje aho norimira byo bavyiza. Alors contrairement y'ivyo abantu kumbe bagiye baribwira canke bagiye baravuga twabaye turamuha amatongo yaho yubaka amazu naho ama equipement ashikira. Ibi rero turabibona mu ikete twamusinyiye le 30 janvier 2024 ryamuha 17 hectares 41 ar 29 centiar
sur la colline Rukinzo, zone Bwasare, commune Gasogwe de la province Muyinga. Ni abahazi ni wa musozi uri kwa mabuye atanakime kihari hajya yubase amazu. Yaciye rero nawe asumagana tubona razanye amatracteur tubona baratangwe kubaka tuvuga tuti wa muntu no gushigikira kuko twavuga tuti yatanguye gushira mu ngiro umugambi. Ariko rero mu nyuma kuko iyo umuntu ariko arakora ibikorwa ntubumetriza neza amahera ariko arakoresha ingena ngana canke aho yayakuye. Twebwe rero twari tuzi yuko ariko arakoresha muri ya mahera yavuga lokudi projet. Mugabo rero mu nyuma ubutrere sama niho twamenya yuko wewe sampurusa yayaziga kuba bayeri. Mugabo mukurinda yuko amahera abadebloke acarondera abafournisseur abatabikibanza abazana umusenyi abazana amabuye abazana amabati arabaha isoko barubaka. Hama rero acaragaruka aratubwira ati burya rero wa mu partenaire wanje ati yavuze ati arabona yuko ine parti na ironse ati mugabo avuga ati none amahera ndaguhaye ko ariyo kuza kurima amasaka y'amatongo uzoyarimira ati ni mu mpirindi tongo nzorimira ko y'amasaka kandi yavuze rero romare ya Nyamuswaga. Hama twebwe turaba tumaze gutoza tukamenya yuko nayo mazu yubatswe n'amamateriyo yabaye furunipare abarundi nto twamuga tuti no ko twaguhaye itongo rya mbere bubaka kwa mazu twarerekanyira bonne volonté ubu naho turonderere garante ushira amahera muri berbe utwereke yuko koko umugambi wawe uri viable. Na wacha avuga ati ahubwo ntibikunda kuko Robayeri yanyegejije yuko ntamuhaye go rupapuro rwaho nzorimira amasaka bidakunda. Mu majambo rero make novuga nti aho rero niho novuga yuko hari ikibazo gikomeye kuko la question qui est posée maintenant niyo kumenya tuti none tubanze tumuhe ayo matongo aze guhiga iyo finance. Abandi bati none nimwamuha itongo mugaca musanga yari gwatirije akaba ari ryo bamuhera ku ideni. Eski ideni zo barironse le promoteur du projet canke ideni zo barironse nyene itongo. Ico rero ni kibazo rero novuga yuko kiri odera de la technique twibaza yuko noneho so kwibaza gusa ni kibazo gikomeye tugomba tujane mu nama shikiranganje kugira ngo bagice hirya no hino baduhe intumbero. Murumva rero yuko dans la conception le projet imeze neza mugabo tugeze kuri novuga kuri pweturuna aho tuvuga tuti none uyu muntu koko tubanze tumuhe ayo matongo kuko byaribonekeje yuko kuri we nta mahera yiwe afise yakonta kuri sampurusa de partenaire. Nico kibazo rero ubu tuvuga tuti ko tumaze kuronka redone kuko ubu twaramurungitse turavuga tuti gendugire les dernières négociations avec Robayeri. Mugabo amatwi adusumira inyinshi twaronse je batugiye bati nubu Robayeri reste camponné sur sa position yuko atiza kubanza kuronka igipapuro cerekana yuko afise ahazorimira amasaka kugira ngo badebloke amahera. Ico rero twace tubona tuti ico onti twoki desida mu bushikiranganje bujejwe mu byo bujejwe harimo uburimyi reka tukijane mu nama shikiranganje kumbure baheze bagihe intumbero. Kibazo ca kabiri cavuga kiti mbega mwoshobora guhumuriza abene gihugu ko mufise ivyankenerwa kugira ngo uwo mugambi ushobore kuja mu ngiro. Uwo mugambi nkuko nabivuze wasaba amafaranga ashika ku miliyoni 153 n'ibihumbi 510 by'amadolari. Ayo mahera si make. Turabona yuko kuyamubiriza dukoresheje amaresurse y'iwacu turabona ko kitoroshe ariko nkuko nabivuze cyane cyane intumbero izova mu nama shikiranganje imaze kwiga imaze gufata ingingo ibereye hagati ya deux possibilités.
swat turamuha iryo tongo provisoirement, ivyo nivyo tuzoproposa, turamuha itongo provisoirement kugira ngo aronke dokima aha mu partenaire kugira ngo nawe adebloka ayo mafaranga, canke leta y'Uburundi yashaka gufata ingingo y'uko irekipera le projet, ikarekipera l'actif et le passif. Ariko nkuko nabivuze iyo ningingo izofatwa bamaze kubica hirya no hino. Mugabo ico tumaze kubona coco nuko igiterwa ca sorgo ni igiterwa twari dusanzwe tuzi kandi na Brarudi igomba gukorerako, byumvikana yuko hari ama possibility ashoboka tuzoproposa, ariko ingingo novuga izokurikizwa canke izogenderwako izoba yavuye mu nama nshikiranganje. Ikibazo ca gatatu, mutimbega ko mu ntango havugwa ko ico giterwa c'amasaka cahingurwamwo isukari, ni kubera iki tutiyumviriye gukorana n'ishirahamwe Sosumo? Sosumo nkuko mubizi isanzwe ikorera kuri ico giterwa c'igikaju, mugabo ntifise capacité yo guproduiza umwimbu abenegihugu bashaka, kuko ubu la capacité maximale ni 20,000 tonnes, ariko rero turavye les besoins na cyane cyane irigwirana ry'ama unité de transformation de fabrication de jus, la demande yarongerekanye gose, kuko mugiye kuraba mbere ayo ma unité ni atwara isukari nyinshi, kuko murazi yuko le sucre est un bon conservateur, no kuva yuko ibintu byose bafungura bakeneye kubika usanga la composante nini ari isukari. Nico gituma rero la demande yahevye iraja autour de 40,000 tonnes, no kuva yuko le double y'ivyo Sosumo ikora. Muribuka yuko Sosumo yakoze business plan ifise composante zibiri. Composante ya mbere l'extension, la réhabilitation et la modernisation ya usine. Composante ya kabiri installation d'une nouvelle usine ica igaruka nayo ikavaloriza meme les sous-produits nabone kugira ngo batangure gukora nabone ethanol. Ariko rero iyo business plan muribuka yuko yasaba $1,58 n'ibice 7 kugira ngo iyo projet ikunde. Iyo rero budget au niveau interne byaragoranye kuyimobiliza, arico gituma rero leta y'Uburundi yashihuha uruhusha Sosumo ko irondera aba partenaire. Muribuka kandi yuko habonetse mu partenaire Ugande yavuga yuko yemeye gushiramo umutahe kandi akazana n'amafaranga y'amadevize. Ibiganiro byarabandanije kandi byarateye imbere, turanandika neza n'amahera yagombye kuzana kandi yarayemeye, ariko rero hacasigaye novuga nka point zishika kuri 3 canke 4 tutarumvikanako, kuko point ya mbere le partenaire ntagomba gufata en compte tous les paramètres za patrimoine ya Sosumo. Avuga ati jewe ndaba bira finance nkaraba resultat net gusa. Donc umuntu atagomba gukontabiliza le matériel rura, akontabilize la valeur ya usine, akontabilize n'ibindi bikoresho bifasha dara production, kuko we avuga ati jewe ndaba gusa resultat net, ati kuko muri resultat net harimo la valeur y'ibikaju, ivyo nivyo harura gusa. Mugato ukabona yuko aho yoba agomba kuduhenda, kuko amaze gusuze variwa le patrimoine ya Sosumo, nuva yuko muri actionnaria cha dusanga ari hamwe leta usanga yibwe. Aho rero ubu turiko turategura inama ya nyuma kugira ngo turabengere twokumvikana kuri ico, turabe yuko basi twofuma tureka amatongo, kuvaloriza amatongo kubera azoguma iwacu, mugabo ibindi byose turabe ingene ivya nyuma dushaka kumvikana ivyo twoshaka kuvaloriza. Iyo ni point de discordance ya mbere. Iyindi point de discordance ya kabiri nuko yemeye 15 millions de dollars kuri yo komuzante ya mbere yo ku modele yo ku rehabilita no ku moderniza usine.
mugabo twamubaza tuti twebwe ntidukeneye amahera gusa dukeneye kumenya detaye ni ikihe cyuma uzohindura ni ikihe cyuma uzoramplasa iyo rero detaye arashayibitse tukavuga tuti twebwe rero ntidushaka gutora amahera tutabonye ro detaye point par point y'amahera uzobuzanye icyo azokora hama ikigira gatatu aremera no gutanga amahera kuri l'installation d'une nouvelle usine ariko iyo nayo tumubwiye tuti zana detaye izobigizwe n'iki akavuga ati oya je nzozana amahera mushe mundeka ndavyubake ivyo rero turabona yuko harimo umutego nico gituma rero ubu twateguye inama ya nyuma kugira ngo umwe tudegaje ivyo dushaka kumvikana n'ivyo duhuriza canke ivyo tudahuriza kugira ngo n'ivyo bizoce bigenda tuzoce tubijana mu nama shikiranganji kugira ngo itange intumbero tuvuga rero mu majambo make yuko sosumo twarayumviriye kutarakora n'ibishoboka byose ariko murumva yuko twari mu ntambuko nziza kiretse yuko le partenaire hariho les points duteza gufinaliza kugira ngo leta ntihave ihahombera ku kibazo kijanye kindi ni kubijanye no guhingura bioethanol mu masaka mwodusigurira igituma mutiyumviriye guteza imbere igiterwa c'igikaju n'ikigazi ko tuzi neza ko ibyo biterwa hariho ibindi bihugu nka Brazil bimaze kubihinguramwo ibitoro bigakunda ivyo twaravyiyumviriye mbere muravye no muri loi de finance y'ubu nka premier urire twarayikoreye gushika naho twankurajije abafise les unités moderne tugomba no kudekuraja abaje bakikoresha ubu unité buto buto kubera no seulement yuko haba de perte kuko rurandema novuga amavuta ava musanga ari makeyi turanahomba kandi ku bintu vyerekeye la qualité kandi tuzi ko premier wire ishobora kuba export ariko rero naho twiyumviriye ico kigazi tukiyumvira igikaju tuguma tugaruka kuri yangorane la transformation canke kubiha la valeur ajoutée bisaba ubuhinga bwa none cyane cyane amatere ya usine des équipements kuko nk'ubu turavye nka sosumo iraproduza isukari nivyo bagaca baproduza nijya merasi muga ijya merasi naho ça devrait être ubu yitwa yuko ari nka produit baca bakonsidera yuko ari kurungika mu bindi alors ko yateza kwitwa matière première ku yindi usine kugira ngo ikuremo ethanol n'ibindi byumvikana rero yuko mu gihe udafise ibikoresho bigezweho ntushobora kuja kuri niveau de transformation de distillation nkuko umuntu abavyifuza tuguma rero tugaruka kuri yangorane y'uburyo aho usanga izine ishoboye guhingura kugira ngo igire distillation itwara amahera menshi tukaca dusanga rero ubwo buryo ntabwo dufise nico gituma rero mbere tusha dushimira na leta y'u Burundi yoye yumviriye la table ronde izoba 15 au 6 décembre aho le monde entier bayitumiye kugira ngo les investisseurs baze mu Burundi muribuka yuko na leta yagize akigoro kadasanzwe aho yarungitse intumwa zayo mu bihugu bitandukanye iburaya muri Aziya henshi kugira ngo baze kumubiriza les partenaires kandi twarashimishijwe nuko urwo rugendo rwagenze neza kuko ama equipe yose turavye mu rapport barabonye yuko havuyemo ikintu gikomeye aho bagenda mu bihugu bagasanga aho ibyo bihugu bagiyemo nivyo bizira richesse di Burundi kurusha twebwe baramanifeste rero l'intention yuko bazoza kwembesa mu Burundi kuko nagoma ndabe nk'akarorero nk'ubu murazi yuko mu minsi ya vuba niho hagiye ahabona la carte minière di Burundi aho berekana neza ture minere dufise naho ziri sinzi ko iyo karata mwayironse ugiye kuraba neza finalement bimwe twara twibaza tuti ubutare muri Kongo gusa no ngaha mu Burundi buriyo ariko rero tuvyeretse abazungu tuvuga tuti ubu rero dukeneye abaza kubucukura turabona yuko les investisseurs babaye intéressés kandi bakavuga bati koko twatuzi ko buriyo mugabo muce muvyibuka ibyo twize muri école secondaire muri géographie benshi baravyibuka iyo passage benshi baracayibuka yavuga iti le Burundi c'est un pays très pauvre
enclavé dans le sous-sol et dépourvu de toute matière minérale. Sinzi ko ako kantu mukibuka. Biratandukanye rero n'ibyo tubona ubu. Nico gituma rero twebwe ngaho turafise espoir ko twamaze kubona ko dufise ubutunzi, turabona ko amahera ashaka kuboneka kugira ngo tuje kuri izi etape natwe zo kumoderniza amayizine yacu kugira ngo natwe tuje ku rwego dusohora un produit distillé de haute qualité ishobora kuba export. Novuga rero mu majambo make yaba le premier awire yaba le canne sucre twaravyumviriye ko mugabo tukaca tuguma tuba limité par ubu buryo. Mwumvise nka Sosumo le projet coûte 58 millions de dollars. Ayo mahera kugira rero ngo tuyamobilize nibaza ko bitoroshe mugabo turizeye yuko muri yo table ronde izoba muri December kuko hamaze kuboneka n'abantu bemeza les investisseurs bavuga bati tuzuza n'amajete privé urabone ko baba bihaye importance. Turizeye yuko hazovamwo ikintu kugira ngo dushe kuja ku rwego gushiraho amayizine atomoye. Hama ikindi kibazo ni iki mwabaje muti mbega none ko waserukiye legitimate avuga yuko icatumye bacererwa gutangura gukora ari kubera batararonka urupapuro ndangatongo rwaho bazokora. Ivyo nivyo kuko nkuko nabivuze twatangiye kubaha itongo ryaho bubaka ko bavuga bati dukenaho les équipements zishikira mugatusha tuvuga tuti yindi ntambuko yindi tongo mubanza kutwereka la volonté none uwo mu partenaire abone ko twamu ahantu ho kubaka kubereke n'abatogira nawe empa anava abanze adepose muri BRB umwe un certain montant yerekanira bonne volonté aho no twagira amakenga ariko nkuko nabivuze n'amashikiranganje izoduha intumbero. Byumvikana rero yuko ico nico catubujije kumuha n'iryo yindi nayo yandi matongo. Ubu rero turarindirira rero intumbero kugira ngo tuzoce tubona ikibereye. Ariko rero murumva yuko itongo yaronse ubu ni 17 hectares 41 centenaires na 29 oya 17 hectares 41 na 29 centenaires nizo yaronse hajya yubatse. Ariko aho handi tuzobanza kurindira intumbero. Muti mbega ni kuki mwahisemwo umwonga wa Nyamuswaga kandi ivyigwa byakozwe byerekanye ko hariho ivu y'ikizuku ntibona ko bizohava bitwara uburyo bwishi. Nivyo yarifuza umwonga wa Nyamuswaga kuko wewe yarazanye abahinga ndavyibuka aragira ikintu bita analyse du sol. Aravuga ati iyi mare ya Nyamuswaga turayishimye pour des raisons principales. La première raison nuko atamuntu ariko arahakorera tuje kubafasha kubera murazi yuko ahari kizuko ntivyoroshe kuhakorera usanga hariho n'amazi aguma aboneka biragoye kuharima. Avuga ati tuje kubafasha kuvaloriza un patrimoine itari valorize. Ati deuxième raison ati naho byo dutwara amahera mu kuhakora mu kugira amendement du sol ati l'analyse du sol la richesse du sol atwereka yuko nous allons récupérer au niveau de la production. Ati kuko aha tuzobanza tudrene amazi aveyo tuje tuyakorera akabaraje abanza aveyo hama rero tumaze kwatunganya twagize n'amandema ayo mazi rashagaruka rero kwiriga imirima. Barabona yuko c'est un sol kuko izotwara uburyo bwishi mugabo ishobora kuzana rentabilité baravye le niveau de la fertilité des sols surtout en matière de nutriments. Hama ikindi kibazo mwavuze muti mwotanga ihumure rimeze gute kubene igihugu bakoreye iryo shira hamwe cyane cyane abakozi abafunishije les matériaux. Nivyo gushika no munsi baratubwira yuko abateguye kirya kibanza gutaba abafunishije les matériaux les fournitures ubu ça aussi autour de 6 milliards. Ubu rero twavuganye n'abahinga twavuganye na guverineri yuko tugomba dusheho umugwi ugende wevale kuko bavuga bati nta mahera yigeze atora yakondwije amasoko yo kumufurunisa ivyo bintu n'amaserivisi. Autrement dit il est possible yuko dusha gusanga
ayo mahera ari plus ou moins égal na la valeur des investissements. Byumvikana yuko hamwe hofatwa intumbero yuko leta irekipera yapropria le projet tukasanga son montant de dette ni plus ou moins égal à la valeur des investissements zihari aho byo bari sawa kuko nta ruhombo go barugiyemo. Ikibazo cyo haba gusa hamwe twosanga yuko la valeur des investissements yo biri inférieure kuri zo 6 milliards ariko hari umugwi twashizeho kugira ngo tugire evaluation. Ariko rero naho tugire evaluation nababwiye yuko intumbero izova mu n'amashikiranganji izoturabira yuko mu kirundi rakunda kuvuga ati guherekeza umuntu gushika ku muryango. Turashaka kuraba yuko tushaka kumuha provisoirement iryo tongo kugira ngo turabe sa capacité de mobilisation des fonds mugabo nibabona bibereye tuzomuha autorisation provisoire par exemple de 6 mois turabe yuko ashaka kumubiza mahera cyangwa ko ashaka kuduha intumbero bati okay ko twamaze kubona la valeur des investissements kandi tukabona yuko le projet théoriquement il est faisable yuko na leta ishobora gufata ingingo yuko ishobora kwiapproprier yo projet nayo igashitangura rero kumubiriza aba partenaires en tant que le projet du Burundi soit en partenariat avec wayiyumviriye kuko arafise expertise canke soit tukayiapproprier yose. Ivyo rero bizova mu ishono kwita mu ntumbero n'amashikanganje izotanga. Naho rero no muco twagomba gutanga kuri ibibazo mwabajije kandi koko biraboneka yuko nkuko twabivuze ko namwebwe muraje ishingwa n'iterambere ry'igihugu cyane cyane ry'abene gihugu kandi tukanashima tukaba turanashima n'intererano canke amarekomandasyo muza kuduha murakoze.